Satani arashobora kukugwanya umubiri, urashobora kukugwanya cyane mu bugwayi ukomeye cyane, ukagwara karemba ukiyumvira ngo buno bugwayi bwanje bizorangirira hehe, uyu mubiri wanje wamugwaye, iparti yo ku mubiri wanje yamigwaye, where is the end of this, bizorangirira hehe, iherezo rya kino kintu ni ikihe? Situation ikomeye n'ibibazo bitandukanye birashobora kuza mu buzima bwawe ukibaza nti my God, where is the end of this situation, iherezo ry'iyi situation ni irihe, iherezo ry'uyu muyaga uremereye ubuzima bwanje ni irihe, iherezo rya bino biriko birakubita ku buzima bwanje ni irihe, ukabura amahoro, ukabura inyishu y'ibibazo uri kuriyumvira, ariko nagira ndakubwire yuko iherezo ryawe rizova ku Mana. Imana yo yakumenye kera, Imana yagutoranyije kera, Imana yakumenye utarabaho, Imana yakumenye uyu muntu ariko aravuga yuko utazobaho atarabaho. Imana yakumenye Satani atarakugiraho ububasha ngo utangure kubaho no mw'isi, kaba yaraguteguye kera cyane. Mu ijambo rero twavuze yuko Imana yabwiye Yeremiya, before you were formed in your mother's womb I knew you, nari ndakuzi utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Imana yari ikuzi iyo ngwara itarabaho mu mubiri wawe, Imana yari ikuzi ico kibazo kitarahaguruka mu buzima bwawe, Imana yari ikuzi kandi yari yaragutoranyije. Haleluya. Imana yari ikuzi utarahura n'abo bantu bakubwira yuko ataho uzogera, kandi yoyo yari yarateguye aho uzogera mbere yuko abo bakubwira yuko ataho uzogera. Imana yari yaragutoranyije mbere yuko bakubwira yuko atantambwe uzotera, yo yari yaragutoranyije kandi yari yarateguye na way uzocamwo mu buzima bwawe. So abantu bashaka kukubwira yuko uzopfa uko, uzopfa ukenye, uzopfa ushonje, atantambwe uzotera mu gakiza, atantambwe uzotera mu Mana, atantambwe uzotera mu buzima, atawuzopfa kwigeza nti utari kumwe nabo canke se utameze uku na kuriya. Ariko let me tell you something, hari umuntu yakumenye kera mbere yuko abariko bakubwira ayo majambo yose bakumenya. Nagira ndakubwire wowe ico ukora niki, keep on being faithful to your God, ube mu gakiza cyane, fall into salvation mu gakiza, urushirize cyane gusenga. The more imiyaga iza now urushirize kwegera Imana, uko amajwi aba menshi aguca ivutu urushirize kwegera Imana. Reka ndakubwira nta muntu n'umwe nigeze mbona aresista mu gakiza ndashobore kubaho nabi. Umuntu wese yagize resistance mu buzima aragera ku kintu. Hanze y'agakiza tuvuge no mu buzima busanzwe, nta muntu n'umwe ndabona aryama atevye akabyuka kare, aruha akemera agakora. Umuntu adafsina, umuntu atarera amaboko, umuntu atasuzugura akazi, umuntu adasuzugura igikorwa, wa muntu akora abandi baryamye, wa muntu arara yicaye abandi basinziriye, wa muntu avyuka kare abandi bakiriko barikubita kagashuka, wa muntu atagaya igikorwa, atagaya amafaranga akora avuga nti ndafise intumbero. Uyu muntu aragera ku kintu gikomeye cyane. Ikibazo ni wa muntu aguma avuga nti I'm waiting, bizogenda neza, bizogenda neza, Imana yaravuze bizogenda neza, ibi nibi bizogenda neza. Nagira ndakubwire yuko ntabwo bizogenda neza nutagira ico bikozeko. Nibavuga yuko atawuzogera, Satani ni akugwanya kubita kabisa ku mubiri wawe no ku buzima bwawe, hanyuma ugasigara ucecetse gusa ukaguma mu gacerere ngo mwami Imana uzobikora, waravuze. Imana ko yaravuze, ariko bisaba ko nawe urushiriza gusenga no kurondera inkomezi. Uyu mubiri uracika intege, umubiri urihebura, umubiri urananirwa kandi umubiri uraruha. Rero nta wundi azokwambika inkomezi ni Yesu Kristo. Rushiriza kwegera Imana. Ukugwanywa cyane n'umwasi Satani, ukugwanywa cyane n'amageragezo atandukanye, nawe urushirize kwegera Imana cyane kurundira ugeso. Yesu agufashe kandi agushoboze.
kadusoma ijambo ry'Imana. Daniyeli igice ca 6 umurongo wa 16 turasoma mu izina rya Yesu. Nuko umwami apfa kubigera, bazana Daniyeli bamuterera mu rwobo rw'intambwe. Maze umwami abwira Daniyeli ati, Imana yawe wama ukorera iragukiza. Umwami Yesu nashinge cyane. Umwami wenyene yarazi yuko Daniyeli ari umukozi w'Imana. Daniyeli arondera Imana, Daniyeli asenga, naho hariho abantu benshi bazokoshavurira, bazogufata uko utari, bazokwambika ishusho utari rwawe, bazokubona ukundi, hariyo abazokwanka benshi. Ariko nagira ndakubwira, in life ntuzobura babandi Imana izogusigariza, babandi bazoguma bahagaze ku buzima bwawe. Igihe kimwe Abisirayeli bigeze kurungika abatasi bagenda gutata igihugu, bagaruka babazanira amakuru maba hari ibigabo by'ibigatanya, hari ibigabo biteye ubwoba, hari ibigabo bizotugirira nabi. Ariko abo batasi bazana amakuru mabi yo guca intege no gucana ivutu. Imana yabikurindije ujya negative iguca intege. Hari umuntu akubwira ibintu uko biri, ariko akakurema mu byizigiro, akakurema mu buzima, ntiyakubeshe, yakubwije ukuri. Ntibiragoye, ariko turafise Imana. Biragoye, ariko turashobora kugerageza. Biragoye, but we can try. Biragoye, but we have heaven God. Biragoye, but if we try, we can make it. Do not fail to try and fail. Ntukananirwe kugerageza, gerageza bitume byanga, ariko wagerageje. Ariko ndazi niwizigira Imana, niwizera Kristo Yesu, niwizera Yesu mwami, bizogenda neza. Uzogerageza, bizogenda neza. Nimba rero gatoya hano bamaze kuzana amakuru mabi bano batasi, Imana ihagurutsa abantu babiri, baravuga nti, abo bagabo mubona bibigatanye, ntimugire ubwoba, tuzomira bwa mutsima. Imana yaturenganishije bya bindi byose, Imana yaturenganishije bya bihe byose, Imana yaturenganishije ya magorwa na za ngorane. Ariko ndavuga yuko mu buzima uzoronka benshi baguca intege, ariko ntuzobura amajwi 2 canke 3, na hato 3, ashobora kuba na 10. Imana izogusigariza. Babandi babizigirwa baba bakubwira nti be strong, keep on moving, bandanya, ntunanigwe, ntucike intege. Mu ijuru hari Imana yaturenganishije bya bindi, yagukijije bya bitaro, yagukijije bya rwarupfu, yakurenganishije bya bindi, n'ibizobikurenganisha. So ntukagere mu rugero ko kumva yuko Imana itakiriyo kwizigwa ku ijambo ryayo, cyangwa se itazokora ico yasezeranye nawe, cyangwa se Imana itagishoboye. Imana irashoboye, kandi iherezo ryawe rizova ku Mana. Your end is of the Lord. Ntago satani azoshira iherezo ku buzima bwawe, naho wogwanywa, naho wohaguruka, naho byogenda gute, Imana niyo ifise iherezo ry'ubuzima bwawe mu biganza byayo. Imana yabwiye Yobu, satani agiye kurondera Yobu aramusaba, Imana yamubwira nti, genda mugabo ntukore ku buzima bwiwe. Umubiri ukora ibyo ushaka, ubutunzi ukora ibyo ushaka, n'ibindi byose ubikora ibyo ushaka. Birashoboka ko uyu munsi umubiri wawe satani yawufashe mu ijambo, ubutunzi bwawe satani yawufashe mu ijambo, ubuzima bwawe bugaragara satani yawufise mu ijambo. Ariko nakubwira your soul, ubugingo bwawe, ubuzima bwawe, ubugingo, satani nta jambo agufiseho, ariko kubizera kandi bafise Yesu Kristo Munyanazareti. Kandi nagira ndakwibutse, as long as a person still alive, umuntu akiri muzima, hemi mpemu z'abazima, abakiri umunyamahirwe, umukandida wo kugera ku bintu byose. Naho satani yotwara ubutunzi n'ibindi bitandukanye, ugifise ubuzima, Imana irashobora kuguhezagira mu kanya gato, ikakugeza ku rundi rugero utari wibaza, cyangwa se abantu batari bakwiyumviraho, abantu batagutekerezaho, bakakubona hejuru mu kirere, bakakubonera ku yindi ngazi ata muntu n'umwe yibaza ko ushobora kuyigera ko mu muryango wawe, no mu bagenzi bawe, no mu nshuti zawe. So ntucike intege, bandanya gukomera. Satani shoka ko bifata ijambo kubigaragara, ariko iby'ubugingo bwawe biri mu biganza by'Imana, biri mu bubasha bw'Imana, biri mu bushobozi bw'Imana n'ijambo ry'Imana kugira ngo bize birangire. Yesu aguhezagire cyane.
kandi arushirize kugukomeza. I want to pray for you. Imana irushirize kukugirira neza. Ntucike intege, ntucibwe ivutu n'ibyo ubonesha amaso yawe, kuko iherezo ryawe riri mu biganza by'Imana. Imana izokugirira neza. Mana nyagora ku ngoma, Mana ibirema kandi kabikomeza. Ndasengeye uyu mwene data yariko aratwumviriza. Satani yaramugwanije, Satani yaramuhize, abarozi baramuhize, umubiri wiwe nawe uramuhiga. Mageragezwa n'ibibazo ni byinshi ku buzima bwiwe, ariko turakwizeye kandi nawe urakwizigiye. Ariko asengana nanje mu mutima wiwe no mu buzima bwiwe, avuga nti Mwami fasha, nkura muri iyi minyororo y'ubukene, nkura muri iyi minyororo yo kudatera imbere, nkura muri iyi minyororo yo kumva yuko ubuzima bwanje budafise buja niyo buva. Abavyeyi biwe bashobora kuba baramuhevye, abavukanye bashobora kuba baramutaye, inshuti n'abagenzi zaramutaye, ariko Mwami ndazi neza yuko ari wamuremye kandi wamumenye kera, mbere yuko na mama wiwe amumenya, mbere yuko na se wiwe amumenya, mbere yuko n'abavukanye n'abagenzi bamumenya, we wari umuzi. Rero muhereze gushira buno bwoba bw'ubuzima nuko azobaho n'akazoza kiwe, kuko azoshobora kugenda. Yesu Kristo areme kandi agira ivyizigiro mu mutima wiwe, rushirize kumukomeza. Umuririmbyi aremye ngo naho data na mama bompeba, Yesu wanje azonyitorera. Uyu muntu ashobora kuba ari muri place yo guhebwa no gutabwa n'inshuti n'abagenzi, mbere n'abavyeyi, ariko ndakwinginze, make him strong, make her strong. Umufashe kandi umushigikire, mwuzuze inkomezi umwe kurengana, mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti, amen. Yesu abahezagire cyane. Nitezuwera Justin niyo mwariko murabana mu kino gikorwa, kandi nongera nshimira cyane ku bantu kora subscribe kuri YouTube, kuri Power of the World page hamwe na Facebook bagafollowinga, n'abasangiza abandi buno butumwa bwiza uko bashikiriye, kugira ngo n'abandi barushirize gukomera muri kino kiganiro ubushobozi bw'ijambo. Yesu abagirire neza, mbere n'abandi bose bagira ico bakoze kubwa iyi page, kubwa kino gikorwa, abagisengera, abagishigikira mu buryo butandukanye. God bless you, we love you so much, kandi umwami Yesu arushirize kubahezagira. Imana mukorera, Imana musenga ibakomeze, ibarinde gucika intege. Iherezo ryanyu rizova ku Mana.